Tekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza misi yose kuri imbonesha kure y'Umuhuza TV mudahwema agukurikira. Ndabahaye ikaze muri aya makuru agezweho kuri uyu wa Mungu turi ku itariki 10 Nyakanga 2023 aho tuza kwibanda ku biriko bivugwa cane mu gisata ca apolitike tugere muri CNDD FDD ntuze gucikwa reka ntangure aya makuru baramutsa kandi mbahanikaza umwoba muherereye hose abadukurikiye bari mu gihugu c'u Burundi i Bujumbura ndetse n'Igitega ngo ivyo bisagarane ku migwa mikuru ko ari ibiri bari mu ntara zigiye zitandukanye namwe ndabaramutsa kandi ndabahaye ikaze sinabagiye bari mu bihugu bibanye mudahwema kutwereka ko mubana natwe bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure ndabahaye ikaze tubatohoreza amakuru atandukanye abavuga mu bisata vyinshi harimo politike agateka kazina muntu ubutungane umutekano imigendero y'u Burundi n'amakungu biba bivugwa cane bidasanzwe kandi bivuye mu masoko yacu ari rya nino hari amakuru aba yaranyegejwe hari byinshi babitangazwa n'abategetsi vyandikwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru vyose turabatohoreza inkuru zose mukazikurikira kuri Umuhuza TV. Hari byinshi rero biriko biraba muri CNDD FDD. Mukuru w'igihugu President Varisito Ndayishimiye bababajwe nuko imbundenga arizo zama zishirwa imbere mu mabanga ariko abarundi b'intwari bakibagirwa ari navyo ngo bizotuma Burundi budatera imbere. Mukuru w'igihugu rero akaba yarabivugiye muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi. Varisito Ndayishimiye akagira ati ugasanga kubera ari umutwa ntaho aja kubera ari umugore ntajaho babandi b'intwari ugaca ubaca ku ruhande ugaca uzana imbundege ngo ni indongozi. Ivyo vyose rero mu majambo yoba yarashikirijwe n'umukuru w'igihugu turaza kubigarukako ariko kandi dushimikire kungene Ligue Iteka nayo irejwe inshinga n'ibibanza vyose vy'ubuhinga biguma bihabwa abanywanyi ba CNDD FDD kandi bo mu bwoko bumwe bw'abahutu no muhari uharanira agateka kazina muntu mu Burundi kaba urajwe inshinga niho nyango ry'amasezerano yarusha mu kutubariza ibitigiri vy'amoko mu nzego zigiye zitandukanye. Ivyo byose biruko mu gihe Reveriyano Ndikuriyo yamashirwa mu majwi yuko ivyo akora vyose babitandukanye nivyo mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ariko yifuriza abarundi turaza kubigaruka ko n'ingene abigenza. Hari amatati rero avugwa cane nubwo hadashirwa ahabona ari hagati y'abagenderera girya nkuru nziza barongoye Reveriyano Ndikuriyo hamwe na Alengiyome Bunyoni bafungiye mu ibohero rikuru rya Gitega. Amatati rero bakaba bafitanye n'umukuru w'igihugu yama ariko arashaka guhindura ibintu ariko abo bose bikagaragara ko bashaka kumuvuguruza. Vyose turaza kubigaruka ko ntuze gucikwa. Hari abo Apotre Isidore Mbayahaga yoba yarise ibifyoti ni mu gihe Alengiyome Bunyoni yaragiye gukurwa mu mwaka uheze ico gihe ari mu mabanga yo kuba umushikiranganje wa mbere. Banareshu rero bakavuga ko nubundi muri iki gihe hariko ibifyoti biriko bizambiriza Generale Varisito Ndayishimiye kugira ntagire ku ntumbero yo gushitsa Uburundi iheza. Vyose ni mu kanya gatoyi ku buryo burambuye. Hari n'ibindi bitandukanye twabateguriye rero ishirahamwe ryishinze kurwanya ibiboreza alkosi risaba abakenyezi guhagarika kunywa inzoga mu gihe bibugenze canke bonsa. Turaza kubigaruka ko ni inkuru idasanzwe mu gihe mu Rumonge hari umudandaza umwe muri komine Bugarama takiri urutonde rw'abadandaza ibinyobwa vya Braludi. Hari n'uyundi mugabo Ibubanza w'imyaka 40 ku mutumba Muyebe ri mu gasho ka komisariya Musigati kuva kuwa kane yagirizwa gushurashuza kana gato k'imyaka 3. Iyo nkuru yagahamira bunwa nayo mu kanya gatete turaza kwigarukako. Fyona kuri subscribe canke sabone ni butari wafyondako ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa anamakuru yose dushikiriza. Ndaguhaye kaze. Umuhari uharanira agateka kazina muntu mu Burundi Ligue Iteka rarajwe inshinga niho nyangwa ry'amasezerano yarusha mu kutubahiriza ibitigiri vy'amoko mu nzego zitandukanye za leta. Ivyo biri mu cegeranyo cyashizwa habona n'uwo muhari muri indwi kivuga uko ibintu vyifashe kuva mu kiringo c'umwaka 2021 gushika muri 2023. Ashere niko yagize arongoye Ligue Iteka avuga ko ari akamaramaza kubona
n'ibibanza vy'ubuhinga bibandanya guhabwa abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD kandi bo mu bwoko bw'abahutu warongoye ishirahamwe riraba ivy'agateka kazira muntu rikorera hanze y'igihugu kubera ryugawe mu Burundi yagira ati Ligiteka yasohoye icirwa gifatiye kuva muri 2021 gushika mu mwaka w'2023 turaba ingene umukuru w'igihugu yagiye avyifatamwo mu guha ikibanza umututsi canke abari mu mugambwe utari ku butegetsi. Ikibabaje nuko ivyo twagiye kubona muri iki cirwa duheruka kugira nuko bitangaje kuko imvugo umukuru w'igihugu akoresha sinayo na gato ngo kuko tubona ko uko umwaka utera ugenda agenda yigiza inyuma mu bwoko bw'abatutsi co kimwe n'abari mu mugambwe utari ku butegetsi. Ikindi kibabaje cane kandi giteye ubwoba nuko ngo ibibanza batategerezwa kuraba ivya politike kandi niko ndavuga nk'abaganga, abatwara amavuriro, abatwara ivy'uburimyi n'ubworozi byose ugaca usanga atari umuhutu nawe nyene ngo umuhutu ari mu mugambwe CNDD-FDD ngo umenga ntushoboye. Ivyo rero niteka muri iteka tubona ko ari nko gukinisha amagara y'abarundi ko atari ukutamenya kuko bitari bikwiye ko baraba ko nakava muri iki canke muri kiriya. Igiteka ikabasaba mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kuvavanura n'iyo ngendo igayitse yo gukumirana mu Barundi ukatayizoshikana nahabwa igihugu kubw'iryo shiramwe ngo leta yige gutandukanya ibibanza vya politika hamwe n'ivy'ubuhinga. Igiteka kigatanga akarorero ko umugoronome araba ivy'indimo, muganga mu kuvura canke umwarimu bitarinda ko akora akazi neza abanje kuva mu mugambwe CNDD-FDD naho nenga abanje kuva mu bwoko bw'abahutu kandi hariho abandi barundi bo mu yindi migambwe no mu yindi undi bwoko bari bashoboye gukorera igihugu bigashimwa. Ivyo byose biruko mu gihe Varisito Ndayishimiye yababajwe nuko imbundenga arizo zama zishirwa imbere mu mabanga ariko abarundi b'intwari bakibagirwa ari navyo ngo bizotuma Burundi budatera imbere. Mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yababajwe cane nuko abantu yise imbundenge aribo bama bashirwa imbere mu mabanga yo kurongora abandi ariko ngo abarundi b'intwari bakibagirwa. Varisito Ndayishimiye rero yabivugiye muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi. Varisito Ndayishimiye akaba yaragize ati ugasanga kubera uri umutwa ntajaho kubera atari umugore ntajaho ngo babandi b'intwari ugaca baca ku ruhande ugacuzana imbundengo n'indongozi urazi kwanka kuzana intwari ngo nukubera umuhoye ubwoko ukazana imbundengo ngo nukubera ubwoko igihugu kizotera imbere gute? Naho umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye avuga gutyo Gatoni Rwasarongoye umugambwe CNL yamye yitogiye cane intwaro ihari iki gihe ngirongowe na Perezida Varisito Ndayishimiye ko yakomereye cane abandi barundi batari umugambwe aturukamwo. Rwasa yagumye yibaza ukuntu leta ihari ubu atawujejwe intwaro n'umwe aturuka muri CNL yashizweho kandi umugambwe wari wabaye uwa kabiri mu matora y'ibihumbi 2020. Ivyo byose niko vyoba vyifashe muri politike nkuko twabibabwiye mu mfunyapfunya ibanza hari umugabo w'imyaka 40 wo ku mutumba Muyebeni muri komine Musigati ari mu gasho ka komisariya Musigati kuva kuri uyu wa gatanu akaba yagirizwa gushurashuza umwana w'imyaka 3 wo mu gacimbiri bitare kuri uwo mutumba. Hari rero kuwa kane umwana ariko aravurwa nk'uko amakuru ava Musigati bivuga n'igihugu baho ibitare bamufashe bamushikiriza Nyamiramabi basaba ko uwo mugabo yohanwa hisunzwe amategeko bibaye ngombwa bakamucira urubanza rw'ikibiriraho. Muri parake y'ububanza bavuga ko atacobuza acibwa urubanza rw'ikibiriraho mu gihe bikenewe byose vyoba vyabonetse. Ni mu gihe mu ntara ya Rumonge hari umudandaza umwe muri komine Bugarama atakiri ku rutonde rw'abadandaza ibinyobwa vya Bralirwa muri iyo ntara kuva kuri uyu wa gatatu. Leonard Niyonsaba amatari w'iyo ntara yafashe iyo ngingo amwagiriza kutubahiriza ibiciro kuri ivyo binyobwa nk'uko biri mu vyegeranyo vyavuye muri iyo komine. Uwo mudandaza yiyongereye ku bandi 8 baranguza isukari ihingurwa na Sosumo nabo baherutse gukurwa ku rutonde muri iyo ntara. Mu gihe ishiramwe ryishinzwe kurwanya ibibore za lokose risaba abakenyezi guhagarika kunywa inzoga mu gihe bibugenze canke bonsa, uriserukira imbere y'amategeko asigura ko inzoga zose izikaze canke zidakaze zifise ingaruka mbi ku magara y'umwana mu gihe akiri mu nda ya nyina canke amaze kuvuka. Rafael Ngendakumana akabagira ati umwana atanguye gukura niho kenshi ingaruka ziboneka, usanga agangabuka, ugasanga umwana akaze cane, usanga umwana atihangana, bigenda birakura ugasanga abaye umuja w'inzoga hamwe ataco yimarira mu buzima.
kumugarura bigaca kure cane. Abishikirije mu gihe igenekezo ry'icenda Nyakanga uko umwaka utashe himbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe ihimiriza ryerekeye kudafata ibiboreza mu gihe umukenyezi w'ubugenzi canke yonsa. Yandi makuru atandukanye hari ibubanza aho abavyeyi bariko bidogera ibiciro vy'ibikoresho vy'ishure vyaduze cane mu gihe umwaka w'ishure ugire utangure. Ubukene bwarabaye ndanse mu ngo mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'Uburundi kubera ibintu vyose vyaduze ibiciro. Ibikoresho vy'ishure rero ntivyasigaye inyuma. Abavyeyi baridoga ukuntu ibiciro vy'ibikoresho vy'ishure vyaduze mu gihe umwaka ugire utangure. Ubukene bwarabaye ndanse mu ngo mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'Uburundi kubera ibintu vyose vyaduze ibiciro. Ibikoresho vy'ishure ntivyasigaye inyuma. Abavyeyi baridogera ukuntu ibiciro vy'ibikoresho vy'ishure vyaduze mu gihe umwaka ugire utangure. Ikaye y'impapuro 100 yavuye ku bihumbi 2 ija ku bihumbi 2,200 mbere irashikana n'ibihumbi 2,500 vy'amafaranga y'Umurundi. Umwambaro w'ishure ukaba ugurwa kuva ku bihumbi 9 gushika kuri 30 bivanye n'ubukomezi n'imyaka uyu mwana ayikeneye. Mfise abana 6 kandi simbona ukuntu nzogura amakaye, nta n'urufaranga mfise, simbona uko nzobibika kugira ngo ngure ibikoresho vy'ishure. Bikaba vyidogwa n'umukenyezi yoba ari musigati kw'isoko ya Kivyuka. Ati nagurishije kawa kw'itonorero batubwira ko amabanki atagira amafaranga, tukabibwirwa na bene ayo matonero y'ikawa. Vyavuzwe n'umugabo aganya kubera atazoronka amafaranga akwiye ku gihe. Kubw'isoko rya Bubanza abavyeyi bidoga bavuga ko badafise amafaranga mu gihe umwaka w'uburimyi 2024 woba waratanguye. Uwunguruza abantu kw'ikinga nawe yafise abana 4 agasaba leta gukurikiranira hafi ibiciro vy'ibikoresho vy'ishure n'imyambaro y'ishure. Abajejwe intwaro bafashe ingendo yo guca ku nzu kugira ngo bahatire abavyeyi kujana abana mw'ishure. Kubera iki imfashanyo ngo zahagaze kandi abatagira mikoro bararwiriye. Bikaba bivugwa n'umuvyeyi umwe atandaza rero amakaye nabo nyene boroherewe kuko twavyiboneye Bubanza Kivyuka na Musigati. Turarindira baza kugura ibikoresho vy'ishure tukabura, ngo ubukene buri mu bantu nibwo butuma ibintu bimera uku. Bikaba bivugwa n'abadandaza amakaye. Umwaka ngo nta bagira neza tubona baza gufashisha ibikoresho vy'ishure imiryango mu gihe tubona ubukene bwiyongereye mu bisata vy'ubuzima bwose bw'igihugu. Niko rero vyoba vyifashe mu gisata c'indero, abantu bariko batabaza ko amakaye n'ibikoresho vy'ishure vyoba bizimvye mu gihe umwaka ugire utangure mu minsi ya vuba kw'igenekezo rya 18 Nyakanga 2023. Banywanyi b'Umuhuza TV ndabakengurukiye cane ko mubandanya gukurikira ivyo dushikiriza. Ndabasaba kugira ntimuze gucikwa n'andi makuru yose muza gukurikira kuri imbonesha kure y'Umuhuza TV. Imana ibahezagire umunsi mwiza.